Imbere yuko asubira mu ijuru yaradusigiye isango isezerano aratubwira, yabibwira intumwa kandi natwe abitubwira ati ngiye kwa data, mu nzu kwa data hari ibibanza byinshi, ngiye kubategurira ikibanza, nzogaruka kubajana kugira ngo aho mba namwe azobe ariho muzoba. Ivyo yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe n'uwagendanye nawe ari we Yohana. Imbere yuko agenda baramubajije ibibazo byinshi, baramubaza bati none bizogenda gute, ikizoranga kugiye kugaruka niki? Mu butumwa bwiza bwanditswe n'umwe mu bagendanye na Yesu nyene ari we Matayo, cane cane mu gice ca 24, Yesu yarababwiye ibintu bitari bike. Uhereye nko ku murongo wa 6 yarababwiye ati muzokumva intambara n'inkuru zivuga ivy'intambara hirya no hino, ariko ntimuze muhagarike imitima, ivyo bitegerezwa gushika, ariko iherezo rya byose ntirizoba rirashika. Ihanga rizotera irindi hanga, ubwami butere ubundi bwami, ahantu henshi kw'isi hazoba amapfa no kunyiganyiga kw'isi. Ivyo byose bizoba ari nk'intango y'ibise. Izo nkuru twarazumvise twese, twarazisomye. Arabandanya avuga, Yesu ayabwiye intumwa ziwe ati hazogera n'igihe babahame. Nivyo biri mu gice mu karongo k'icenda muri iki gice nyene, ngo hanyuma bazobafata babahame ndetse babice, muzokwangwa n'amahanga yose babahora izina ryanje. Ivyo vyarabaye ku gihe c'intumwa, mbere bibaza ngo bucagaruka, imyaka irenga 2000 iraheze, kandi n'ubu vyagiye biba ku gihe no ku gihe. Muri ino minsi biza ukundi, ngira ngo hamwe hamwe muramaze kuvyumva yuko hariho ibintu dusigaye dutegekwa kuvyemera no kubivuga uko abandi bavyiyumvira, atari uko ijambo ry'Imana ribivuga canke atari uko tuvyemera. Hano mu Budagi narababwiye inkuru y'umupasiteri yitwa Olaf Latzel, yavuze ku vyerekeye abantu bubaka canke babana bakora amabanga y'abubatse bahuje ibitsina, vyamuviriyemwo ingorane nyinshi, bamujana no mu butungane. Ejo bundi naho nyene hariho mu makuru twarumvise muri Finland, hariho umusenyeri wa hariya w'ishengero rya giprotestante, n'umuntu yigeze kuba ari umushikiranganji, nawe yavuze ibintu biteye nk'ivyo, bongera kumukurikirana n'ubutungane bubijamwo. Kandi bose nyene ni ibintu bavuze mbere kera. Rero ubuye isi canke hari ukuntu isi igomba gutegeka abantu ivyo bavuga n'ivyo biyumvira, arivyo badategereje kuvuga kubera ijambo ry'Imana. Ayandi majambo Yesu yabwiye intumwa ziwe, ariyo majambo natwe badusigiye, avuga ko hazokwaduka abavugishwa b'ibinyoma benshi, kandi bazozimiza abantu benshi. Ibi nk'abantu ba mu Burundi bobo baranabiherutse,
ejo bundi hari uwaherutse kuvugishwa abwira abantu ngo ku munsi w'itariki izi n'izi nta muntu n'umwe azopfa muri kino gihugu. Sinzi ko yavuze igihugu nuko yavuze igisagara, ariko yavuze ngo nta muntu n'umwe azopfa muri ako karere, ariko barapfuye. No, hariho n'abandi narigeze no kumva n'uwundi ngo yigeze kuvuga bari mu gikorane ati Imana imbwiye yuko abantu bari ngaha gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingahe nta n'umwe azoba arapfa. Hari rero inkuru nk'izo nyinshi ziragwiriye, aho abahanuzi bahanurira abantu irari. Nko mu bihugu byacu habaye ubwimo, intambara nyinshi, abantu bakicwa. Hari abantu benshi bavubwiwe ngo wewe ntuzopfa wishwe, kandi birashoboka ko abo bantu batazokwicwa. Igitangaje kigoye nuko nukumenya yuko koko ni Imana yabivuze canke nico n'uwundi muntu yabivuze, abivuze kubera mu bisanzwe ubuhanuzi bwari bwubaka ishengero, bugatuma hari igikorwa c'Imana kitera kija imbere. Jewe ndibuka kandi nigeze no kuvyumva yuko hariho umuntu yatanze ubuhanuzi ngo ni wewe ugiye kuba umukuru w'igihugu, igihugu c'u Burundi, ariko uko ndabibona uwo muntu siwe yamubaye, naho yari yabihanuriwe muri ico gihe, kandi nta n'ivyagaragaza yuko aja muri uwo muhamagaro. Ibi ni Yesu yagiye abivuze. Rero uwo Yesu yagiye agiye kuzogaruka, kandi azogaruka mu buryo buhambaye butangaje. Yesu azoza gutora ishengero nk'uko inzandiko zibitubwira muri ico gihe, ariko ntazoza ngo ashike ku rusi, azosanganira ishengero mu kirere, niko nobivuga. Yego, niko ijambo ry'Imana ryanditse hano, ariko hariho ikindi kintu kiriko kiritegura, ni wa mugarariji. Umugarariji ariko aritegurira kuza nawe, canke yobaza yaramaze no gushika ngaha. Ijambo ry'Imana mu Batesalonika, mu ibaruwa ryandikiwe Abatesalonika igice ca 2:9 ritubwira yuko ngo kuza k'uwo mugarariji kuzogaragazwa n'ibikorwa vya Satani n'ubushobozi bwo gukora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo azimize abantu. Ego, tumaze iminsi turiko turaganira ku mavuta bakoza ku bantu bagatangura bakahenukira rimwe. Tumaze iminsi tubona amakoti banuga ku bantu bagahenukira rimwe. Tumaze iminsi tubona abantu batangura gutambatamba, ishengero ryose rigatangura gutambatamba. Ivyo ni vya bitangaza biriko bivugwa ngaha, ngo kuza k'uwo mugarariji kuzogaragazwa n'ibikorwa vya Satani n'ubushobozi bwo gukora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo azimize abantu. Haleluya. Hazoba n'abavugishwa b'ibinyoma. Twavuze ibyo bavugishwa n'ibinyoma, bavugishwa ibinyoma biri hariya, navyo biravugwa muri hariya muri Matayo 24:11. Ego, mbega bizogenda gute ukuza k'uwo mugarariji? Ukuza kwiwe biranditse hano muri iri baruwa nyene nabasomeye mu kanya. Reka duhere ku karongo ka 3. Ndasubiramwo, ni ibaruwa rya 2 ryandikiwe Abatesalonika igice ca 2
avuga ngo duhere ku kantu ka gatatu ngo ntihagire ubabesha mu buryo na bumwe kuko uwo munsi utazoshika kugwanya Imana kutabanje kugaragara kandi na wa muntu w'umugarariji atarahishurwa uwagenewe kuzoranduka. Aha mu majambo y'imbere n'abantu bari bashwangamuwe bahenzwe ngo umwami Yesu yaramaze kugaruka, ariko ahaye yarabatomoreye ijambo, hanyuma ngo azokwishira hejuru yongere agwanye icitwa Imana cose n'igisengwa cose, mbere azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyita Imana wenyene. Urusengero rw'Imana twararuvuze ko mu minsi iheze nta ruriho, rwarasambuwe. Mwibuke yuko ku gihe c'umwami Dawidi umuhungu wiwe Salomo yarubatse ingoro umwami Dawidi yari yifuje kubakira Imana, ababajwe nuko ihema ry'Imana riba hanze, asaba Imana ngo yubake, ariko Imana imubwira ko ari umwana we azoyubaka, nawe aramufasha amuronderera ibikoresho byose. Salomo rero niwe yagiye kuyiheraheza kuyubaka aranayinjira. Iyo ngoro iya mbere yarasambuwe, iya kabiri irasubira irubakwa, mbere no gusanurwa yigeze no gusanurwa, bituma bamwe bavuga ngo yizokubakwa n'iya kane, ariko ku by'ukuri yizokubakwa ubuye azoba ari iya gatatu. Iyo ngo azovuga ngo ni ngo ni umwana ngo niwe Mana, azobivugira mu ngoro izoba yasubiye kubakwa, niyo imaze iminsi iteye uruhagarara. Mwarabonye mwese yuko mu mwaka uheze harabaye igitero c'abitwa umuryango canke umuhari witwa Hamas, warateye mu Israeli kubera imvo zikurikira. Uwuserukira umuhari wa Hamas, Obaida, yavuze yuko mu vyatumye bihutisha igitero kwari ukubera yuko bamaze kumva neza yuko Abisirayeli biteguriye cane kubaka iyo ngoro ubugira kandi bakaba baramaze no kuronka inka itukura, bahiri guhitamwo imwe, bazohitamwo imwe inka itukura ikwije amategeko yose, kugira ngo iyo ngoro y'Imana, iyo ngoro bitira Imana niyasubira kubakwa baheze bahumanure urwo rushengero nago rwama ruhumanurwa. Bivugwa ko mu myaka ayo mashengero yabaye ko ari abiri, iyo inka zishika kw'icenda nizo zahumanujwe iryo shengero. Iryo rero ryoba rigiye kubakwa canke ryo kubakwa ubu rizohumanurwa rero nimwe muri izo nka. Murumva inka nta myaka myinshi zimara zimaze kuboneka, babonye bati ibyo aribyo byose birashoboka. Mugabo ikibanza iyo ngoro ya Salomo yarimwo canke izo zibiri ko zahabaye zari mu kibanza kimwe, ubuye hubatswe imisigiti ibiri. Iyizwi cane ni Dôme du Rocher na mu musigiti witwa Al-Aqsa. Bikavugwa yuko rero kugira bawubake bazosambura iyo misigiti, kandi iyo misigiti nayo ikaba iri mu yubashwe cane kw'isi, bituma Yerusalemu ari umugwa wa gatatu ku Bayisilamu mweranda, mu mugwa mutagatifu w'Abisilamu ugira gatatu kw'isi. Rero izo nka zimaze kuboneka, ubuye ababitegereza ibintu n'ibindi baravuga cane ko
ibikoresho byo kubaka iyo shengero, iyo ngoro, umugarariji azohagararamwo akavuga ati ni jewe Mana iriko irategurwa. Hariho icyumviro cy'uko itegurwa nuko yohava yubakwa muri iyi minsi ya vuba. Bikaba ibyo oye bitazokoroha kubera yuko Isirayeli ikikujwe n'ibihugu byemera Isilamu cyane, bikukira iyo dini rya Isilamu kandi bidashaka kumva na gatoyi ko ivyo bintu vyovugwa yuko imisigiti yabo yosamburwa hakubakwa ico kindi kibanza. Mu kiganiro twagize ejo bundi narababwiye yuko uyo mugarariji Abisirayeli bamwita Mesiya, ni Mesiya wabo. Aba Isilamu ariko bo bamwita ngo ni Dajjal. Nabo bavuga yuko nabo bafise umutabazi wabo yitwa Mahdi, nawe ari mu nzira. Ariko twebwe abakristo tuzi yuko umutabazi wacu ni Yesu. Uwo Yesu rero niwe azoza agasambura uyo mugarariji azoba yise Imana, akayihagarika mu kibanza cyo kuvuga ko ari we Mana. Ariko hariho n'iyindi nteguro canke ibindi benshi batazi, ariko twavuze ngaha kenshi, nuko hagiye Yesu Kristo azoza gutora ishengero ubwa mbere. Ntawe ubizi ko bizoba uwo mugarariji yamaze kwiyerekana canke ko bizoba imbere yaho. Muti bizogenda gute? Ibi tubisoma mu ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abitesalonike mu gice ca 4. Mu gice ca 4 harivuga neza kuva ku murongo wa 13, ariko reka tuvuge imirongo 2 gusa. Umurongo wa 16 gushika kwa 17. Kuko umwami wacu ubwiwe azomanuka avuye mu ijuru, azotegeka n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru no guhamagara kw'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka ubwa mbere. Hanyuma natwe abazoba bakiriho tuzoca tuduganwa mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Aho niho Yesu azoza gusanganira ishengero ryiwe nk'uko nabibabwiye. Ubu rero ikiriho ni intambara. Murabibona yuko mu bihugu bibanyi hari intambara. Isirayeli iri mu ntambara, igihugu ca Siriya kiri mu ntambara. Biravugwa yuko Isirayeli yoba igomba gusubira mu mbibe zo Aburahamu yowe yari yarahanuriwe. Hanyuma turi mu gihe novuga ni igihe kigoye, aho ibihugu bisamburwa. Muramaze kubona ko Somalia yarasambuwe, Sudani yarasambuwe, Yemen yarasambuwe, Siriya nayo nyene irasamburwa, Libya irasamburwa. Ikibanza kivugwa yuko Isirayeli igomba gishiramwo n'igihugu ca Saudiya, igihugu ca Misiri, igihugu ca Iraki na Turukiya, kumbure na Iran sindabizi neza. Ariko reka dusome aya majambo nabonye yantangaje kandi yanditse hariya mu gitabo c'Itanguriro. Nabuze Bibiliya y'ikirundi ariko nifatishije iy'ikinyarwanda, ngo kuri uwo munsi Uwiteka azosezeranya Aburahamu isezerano ati, uruvyaro rwawe nduhaye iki gihugu uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini rwa Efurate canke Efurata.
ibi tubisoma mu Itanguriro 15:18. Mu vyahishuriwe Yohana haho hatubwira hariya mu gice c'icenda akarongo ka 13 gushika kuri 15 turabisoma tubisimbuka dusimba bikeyi. Umumarayika wa gatandatu, umumarayika wa gatandatu, reka turabe aho yanditse 9:13. Umumarayika wa gatandatu avugije inzamba yiwe, nca numva ijwi rivuga ngo rivuye mu mahembe ane y'inzahabu ari ku gicaniro kiri imbere y'Imana, ribwira wa mumarayika wa gatandatu yari afise inzamba riti: rekura abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurata. Nuko ba bamarayika bane bararekurwa, bari bateguriwe iyo saha, uwo munsi, uko kwezi, uwo mwaka nyine, kugira ngo bice ica gatatu c'abantu bari kw'isi. Turabandanya muri ico gitabo nyene, igice ca 16 naho hatubwira kuva ku karongo ka 12 hatubwira aya majambo akwirikira. Ngo umumarayika wa gatandatu nawe asuka ivyari mu rwavya rwiwe mu ruzi runini Efurata, amazi yago acarakama kugira ngo abami bo mu buseruko baronke aho bacisha ingabo zabo. Nca mbona impwemu mbi zitatu zimeze nk'ibikere ziva mu kanwa ka ca gisato n'aka ca gikoko n'aka wa muvugishwa w'ibinyoma. Izo mpwemu z'abadayimoni zikora ibitangaza n'ibimenyetso, zikaja mu bami bo mw'isi yose kugira ngo zibakoranirize ku rugamba ku munsi uhambaye w'Imana. Inkuru rero iriho muri kano kanya, ubutegetsi bwarasenyutse bwo mu gihugu ca Siriya. Abasoda ba Isirayeli baca bafata urugendo barinjira mu gihugu ca Siriya, bafata ka karere ka Golani bari barikebeye, bongerako n'utundi n'ibindi bibanza, hanyuma batangura kuza bararasa no ku basirikare bahora ari abasirikare ba Siriya. Intumbero ni ukugira ngo bazoshike kuri rwa ruzi rwa Efurata ruri hariya muri Iraq. Ni ukuvuga uko vyumvikana ngo hazoba Isirayeli izocigira ishobora kugira imbibe ziva muri Egiputa zigashika muri Efurata, hariya muri za Iraq. Aho n'akarere kazoberamwo intambara zikomeye, kuko murazi ko n'ubu Uburusiya burafise ingabo zacu canke abasirikare babwo muri ako karere. Hariho abandi bantu bagwanya ubutegetsi bushasha bwa Siriya, hariho inzankano canke hagati ya Isirayeli n'ibindi bihugu bibanyi. Mbere ubu birashamiranye rwose, intambara zirashushe. Ibizovamwo nivyo dukwiye gukurikiza amaso, ariko ico nshaka kukubwira wewe ni wame witeguye, kuko umunsi Yesu azoza gutora ishengero uri hafi cyane kurusha uko wovyiyumvira. Tuve mu vyaha, twihane ivyaha, kandi dusenge twiteze, kuko ugutabarwa kwacu kuri hafi. Muri make n'aya majambo nari nifuje ko tuganira. Yesu abahezagire cyane. Ndabifurije kandi ibihe vyiza vyo guheza umwaka no gutangura ubundi mushasha. Muze muroranirwe, muze muwubemwo neza, kandi mwirinda gukora icaha. Naho ubutaha, Yesu abahezagire.